Inyuma y'amatohoza yakozwe n'ishirahamwe Parsem kubijanye n'ukuntu abanyeshure batanguye umwaka w'ishure w'ibihumbi 2021 ushira w'ibihumbi 2022 bariko biga ku bwa Faustin Ndikumana ngo ibintu birateye ubwoba. Ivyo akabivuga afatiye ku bukene bw'intebe mu masomero, utuzu twasugumwe n'ibindi. Uburyo bwotangwa kugira ngo abanyeshure bigira ahantu hasesuka ntibwobura ngo mu miliyaridi zishika ku 326 zahawe igisata c'indero ntivyumvikana ukuntu atani ibice bitanu vyayaja mu kugura ibikoresho. Kurikirana Faustin Ndikumana ni umuyobozi ku rwego rw'igihugu w'ishirahamwe Parsem. Turabona neza yuko uburyo bwo kugira abanyeshuri b'u Burundi bashobore kwigira ahantu hasesuka utobura. Batoza twagize nkeje bundi twararavye inarakino twasanze ishobora kubura kwibuze nk'intebe zababa ibihumbi 2028. Turabaza intebe dusanga intebe imwe igurwa hafi 30. Nukuvuga ko atuna amafaranga miliyoni 840 muri kirundo kugira nk'abanyeshuri baronke intebe bicarako. Naho fatira yo ku gihugu cyose dufashe kwari nk'umuri yaridi ku province imyaridi 17 kugira abana b'u Burundi biyige kuri budget education irenga miliyaridi 326 usanga atanu kwijana jana mu vya investissement byo by'ibikoresho ibintu bitumvikana. Miliyaridi 17 kugira abana b'u Burundi baronke intebe zikwiye sico coba ikibazo. Ndetse uravye no muri budget nyene ico bita investissement sur fonds propres no kuvuga amahera leta ishobora gushira mu bikorwa bita ko ari by'iterambere mu mahera y'amakuru y'abarundi dusanga shikana hafi imiliyaridi 289. Aba ni umushikiranganje w'agaca leta botubwira ko imiliyaridi 289 zikora iki habuzemwo amafaranga yoshobora gutuma abana b'u Burundi biga neza. Kubijanye n'amadeni leta y'u Burundi iri kiregereza amadeni angana n'imiliyaridi 300 by'amarundi. Tukimera nizo miliyaridi 300 n'amarundi zishika gute batatiguye ingene bugura ibikoresho bikwiye. Ntivyumvikana ukuntu ubushikiranganje bw'ikigega ca leta bubara amafaranga yo gushigikira abanyeshure ngo bige neza, kandi ubwo bushikiranganje nyene bwegeranya amafaranga atari make ava mu makori n'amatagisi vy'abene gihugu. Ngo namadeni y'u Burundi nayo yababa imiliyaridi 300 ntiyumvikana mu gihe hatanaguzwe n'ibikoresho by'abanyeshure bikwiye. Yasabye ko haba umuco n'isubirwamwo ry'amafaranga leta ikoresha kugira ngo ayo mafaranga aboneke. Yarangije ahamagarira inama nshingamateka kuraba ingene leta ikoresha amahera bakanacungera amatungo ya leta.